Yesu ashimwe cyane mumeze neza abakunzi bacu kuri Top Jesus TV. Uyu munsi nje hano kugira ngo dufate akanya ko gusenga. Ndafite byinshi nifuza ko dusengera ariko nza kuvuga ibintu bibiri gusa. Icambere no gusengera igihugu cacu c'u Burundi. Turabizi neza ko turi mu gihugu ciza, Imana yaduha umugisha, iduha igihugu gisa neza, igihugu kirimwo amahoro, ariko ari ivyo gusengera. Muri ivyo ndifuza ko dusengera ibijanye n'igitoro, ariko kandi ndifuza ko dusengera n'abana bo mw'ibarabara. Igihugu cacu nibaza ko gishobora kuba kiri mu bihugu bifise abana benshi bari mw'ibarabara, ariko nk'uko nabivuze igihugu kirimwo umugisha, ni igihugu kirimwo abantu bakunda Imana. Nizera ko ico Imana ibigomba kutwigisha icambere no kuyidependako, ariko kandi ndababwira ko ufise role idasanzwe mu guhinduka kw'igihugu cacu. Urashobora kuba ubona umengo ntavyo ushoboye, ariko ndabizi neza ko nyimba hari abana 50 mw'ibarabara muri quartier ubamwo, urashobora kugaburira umwe canke babiri canke batatu canke batanu. Nyimba hari abana 10 bataja kw'ishuri, urashobora kurira minerval umwe canke ukamugurira ikaye. Birashoboka ko tuzana impinduka mu gihugu cacu, ariko icambere nuko dushira Imana imbere nk'uko babivuga. Munyemerere rero kano kanya tugira dusengera igihugu cacu. Mwakoze kubana natwe, ukaba uriko uradukurikirana ufate kano kanya usengera igihugu cacu c'u Burundi. Reka dusenge. Data mw'izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'igihugu cacu c'u Burundi. Twatewe iteka kukivukiramwo kandi n'umugisha nk'abanyagihugu bacu, ariko Data tuje imbere yawe tukubwira ngo imitwaro yose y'igihugu cacu Mwami, ni wewe muvyeyi mwiza, ni wewe mukunzi wacu, ni wewe twitwararitse Seigneur Jesus. Turavuga ngo igihugu cacu kironka amahoro mu mpande zose. Mwami turagusavye kubijanye na ekonomi Mwami, igitoro ntaco, ariko turazi ko utabura uko ubigenza. Mwami hari vyinshi tutabona uko twotorera inyishu, ariko tuje imbere yawe Mwami. Igihugu cacu gikeneye wewe, gikeneye ubutabazi buvi wawe, kandi Seigneur Jesus turagusavye kubw'abana baba mw'ibarabara ngo uzane impinduka mu gihugu cacu Mwami. Birashoboka ko kumwe ivyakozwe n'intumwa bari babanye ngo ntawe arakenye muri bo, navyo birashoboka mu gihugu cacu Mwami. Aho twitwararika abandi, aho twitwararika indi miryango, aho twitwararika abana bo mw'ibarabara, aho twitwararika abababaye Mwami, tukabona ko twubashigikira nk'igihugu cacu Mwami. Ndasenga kubw'abantu bafise uburyo bwabo Mwami, ubahe gukunda abatabufise, ubahe kwitwararika abakenye, abakehaniwe, kugira ngo igihugu cacu kibemwo amahoro n'umunezero Mwami. Ndagushimiye kuri kano kanya umpaye, ndagushimiye Mwami ko abagiye gukurikirana ino video Mwami, hari abahagurutswa nawe, imitima yabo yongere gukunda igihugu cacu, imitima yabo yumve gushigikira Mwami abari ku gikorwa, yumve gushigikira abakehaniwe, kugira ngo urukundo rwawe rukomeze kugwira Mwami. Turasengeye ikintu cose kiri mu gihugu cacu ngo umugwanizi ntagire access, ariko Mwami wowe uganze na mpwemu wawe yera, mw'izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mumfashe dusangiza abandi, ariko kandi ukomeze gusengera igihugu cacu Burundi. Mwarazewe cane.